ko umukozi w'Imana Beate Goreti ahejeje kubitubarira n'umunsi ugira gatatu turi muri aya amasengesho twitiriye ayo kugenzura ibihe. Ayo masengesho twayahaye teme amasengesho yo kugenzura ibihe turimo bene data. Haleluya, haleluya. Twafatiye mu gitabo cya Luka igihimba cya 12 kuva ku mirongo wa 54 gushika ku murongo wa 59, aho Yesu yigisha ishengero, aho yigisha abantu kugenzura ibihe bagezemo. Mu bahizi twabonye hirya y'ejo bagenzuye ibihe barimo, bagaheza bagafata ingingo yo kutarogota ku Mana. Twarabonye Yobu. Haleluya, haleluya. Hirya y'ejo twarabonye Yobu, ejo naho twarabonye Hana. Haleluya. Uno munsi naho nashaka turabire hamwe umuntu yitwa Yosefu mwene Israeli. Haleluya, haleluya. Yosefu mwene Yakobo nawe ari mu bahizi bagenzuye ibihe barimo, baraheza baragira inyifato itabateranya n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Yosefu amaze kugurishwa na bene wabo amaze imyaka 17, agaheza bakamugurisha n'Abamidiyani. Abamidiyani batangaza ishato b'Abanyegiputa, bamaze kumutwara nyiraje kubasonga, bamaze kumutwara bakamushikana muri Egiputa. Yahavuye agurishwa kwa Potifari, umukuru w'ingabo zo kwa Farawo. Amaze kugurishwa atezwa ubukuru aho kwa Potifari. Umutandukanyi wa Potifari arakunda Yosefu, bimwe twita ngaho aramusembatiza. Amaze kumusembatiza aramwifuza ko baryamana, ariko kubera Imana yari kumwe na Yosefu iramukingira, Yosefu aranga gukora icyaha kubera yari azi yuko umwanya yarimo utari wo kwiyanoza. Haleluya, haleluya. Uyo nawe n'umuhizi ari mu bantu bamenye kugenzura ibihe barimo. Yosefu yagenzuye ibihe arimo, araheza aranga icyaha n'igisa nacyo. Imana iraheza iramuduza gushika aho imugira icegera cya Farawo, gushika aho Farawo yamubwiye ko atanumwe azoba afise uruhusha rwo kuva mu gihugu adasigiwe na Yosefu. Haleluya, haleluya. Wene data nashaka gutangariza nawe muri aya masengesho tuje kumaramo iminsi 5. Uno munsi turi ku munsi wa gatatu. Utira icyaha mwene data, utira icyaha, Imana izokuduza ku rugezo utari witeze. Haleluya, haleluya. Umwami Yesu aduhezagira. Nashaka shengero ry'Imana nakire abakozi b'Imana bari ngaha bose, ndabaye paze muri aya masengesho.
wa Mungu ku mugoroba. Uno munsi tuja guhereza aho Mpwemu Yera abonera ko bikwiriye. N'ejo tuzohera saa yine tuzohereze aho Mpwemu Yera azobona ko bikwiriye. Icyo kimwe no kuwa Mungu. Ndabahaye ikaze rero shengero ry'Imana, twese turi ngaha turangana imbere y'Imana. Haleluya. Ndabahaye ikaze rero tubandananye amasengesho, ntanyeka ivyimburwa byacu tuzobibona mu izina rya Yesu Kristo. Ndabahaye ikaze.